Mwaramutse muri video narayensohoye kuri ya channel ya mbere principale navuze kuri semerera navuze ukuntu Ndadaye yitoza bamuhaye espace akitoza atamuntu amudogoya ariko ko ubu bigerageje bitoshoboka ngoja kumviriza ababishaka ngaca ntanga karorero ntashatse gushira muri kaya ngo video ntibe ndende nibagerekana gashira kwako jewe igihe Ndadaye yitoza nari muri secondaire hanyuma sinagiye mu meeting menshi kubera uri muri internet hariyo igihe mutamurekuriwe kuja mu meeting nta niyo nagiyemo kwanza ndibaza ariko arigeze kuza kwitoza kwiyamamaza mu Rutovu rero ku bantu kumbura batahazi ico gihe yari commune bavuga ngo ni commune y'abapresident kubera president wa mbere après l'indépendance yari Michel Micombero capitaine Michel Micombero yava mu Rutovu hafi yiwe kandi ugiye ku musenyi utoja muri Ronganizo niho haba Jean Baptiste Bagaza okay Micombero yaba ku Murambi Bagaza umusenyi ndibaza hanyuma Buyoya ugaruke no nkusura ku Mutangaro ari batatu bose baba ahantu hameze nka triangle harakuzi kitwa ngo ni source du Nil kajya bavuga ngo ni source du Nil kitwa Kigira kakiri mu Rutovu sinzi aho hagarika kwitirwa Kigira mugaje gihe baba ngo uwanyoye Kigira ntagirira pour dire umuntu yanyoye kuri urwo ruzi ko atagirira umva ko ari bo baba mu president hamwe n'andi bafisiye bakomakomeye bo muri iyo commune nka karorero Michel Mibarugwa yabaye chef d'état major wa Buyoya inyuma yuko Ndakazi bamwiciye cyangwa apfiriye edimo Ndakazi donc shavuga ko uvyumvije iyo yari icyo bita fief mu gishinzwe kwa Gifaransa cy'Icongereza no kuva ahantu haba iprona kabisa ahantu habategetsi ikomine y'abasirikare ku buryo wese Ndadaye ajya kurondera yiki mbega ho baranamukundira ariko baramukundiye ico gihe nta muntu yamudogoye abantu baraza bavuye mu makomine mu mitumba yose Rutovu ni komine je nuvuga ko ari niniya kuko nibazuvuye nko ku makomine ku mitumba yo ku mupaka dufate nkano bita mu Kagimbu canke mu Nyabucokwe uja mu Rutovu kuri centre na Kagendo ngira kamasame n'amasaha menshi yanduka niyo metero ndazoshika 200 donc yari komine itarino bose baje ngaho kwiyamamaza ensida ikintu uvuga kimwe cyashize bavuga naco nabonye ko je umva ntabwo twadufise sorti muri bako muri internet cyo gihe habaho imisi runaka y'amasorti ntabwo mwava gusohoka uko mubibonye barabaha uruce gusohoka ico gihe ntago baduhaye sinzi ko vyahuriranye nuko atamuso atarabasorti sinibuka neza mugabo ndazi ko atamuntu yararekuye gusohoka donc ico bavuga cyabaye hariho umudirecteur waho Polidondo Birorere nibaza yize kuba ari mu nyuma yabaye guverneur w'Imwaro kera cha bitevye haheze igihe mu kumbure 2010 na kangahe yabaye guverneur wa Mwaro uje yari we directeur wo mu Rutovu gushika maze umenga Ndadaye atsinze bace bamuvana umenga bakibaza n'ubundi yitwa Rukanura anyway donc Polidoro yaragiye urabona amashuri menshi yarafise akantu ka Toyota Stut niko twakita à l'époque aragenda agaparika kwibarabara ahantu abantu baca bagiye kumuzenga kuri stade ahantu habera ivyo birori vya Ndadaye ngo akabwira abanyagihugu ngo abahema ngo none ngo muje ngo ace ngo bazobahe ibirato canke abo mugababwira batashe ngo none ngo ko vya birato ngo yabemera ngo atabibahaye umva abanyagihugu baba bambaye miguruwazi kuko na hari mu Rutovu harimo makomine harimo mitumba ikenye no mu Rutovu no hafi yo mu Rutovu ugeza Ruringanizo ntabwo abantu bakize cyane anyhow ico gihe aca arababwira ngo none ngo vya birato biri hehe nabo ngo bakamutera kagere ngo ishwida namwe nta birato mwaduhaye nico novuga ko ari incident cyane novuga kandi niyo bita incident nta nivyo twabonye nivyo twabwiwe ico nico kintu novuga donc Ndadaye bamudogoye ko niba uvuze kudogoya aje kwitoza muri Rutovu hanyuma ikindi kintu nibuka ntabwo yarenze itakomutere imbere y'amatora kumbure muri iyo ndwi nyene haje buramatari
wa Bururi, Rutovu iri muri Bururi, donc aza gukoresha inama yari nka propaganda nyene, tora Buyoya, tora iprona, bla 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 bla. Usiye kandi ko mu Rutovu n'ubundi abantu bari gutora Buyoya kubera ari havuka n'ibiki. Hanyuma ahejeje inama, sinibuke inama ko hari ibibazo abantu baba barabajije n'ibiki, mugacuge nta bantu babaza ibibazo byinshi. Mugabo dusohotse Polidor arahamagara abantu bamwe bamwe novuga ko bari babikazemwo. Ndibuka hariho umugabo mugufiya w'umupentecoste yitwa Madengo, hakaba n'uwundi mugabo muremure yitwa Nehemiya yakina basketball. Arabahamagara abashira mu biro vyabo, ababwira ngo mubiriwe, n'abandi ntabwo barababiri abo bino nibutse. Arabaza ati mwene kabasha mwebwe ndababwire mugende mutore Buyoya, nimutore Ndadaye mwitwaje gusa ngo nuko ari umuhutu, mutore mukurikije experience. Buyoya afite experience, Uburundi n'igihugu kigoye, mwibuke ko nawe nyene agifata ubutegetsi camugoye, mumate mwibuke ntega marangara. Ati rero muhamagara mutore umuntu afite experience, nimutore mukurikije ubwoko. Cyumenga nico kintu insida yabaye. Uwo Nehemi ngo aranamubwira ati nka wowe Nehemiya, ariko mwenye nyuma y'amatora hari ikindi gihe asubiye gukomboka abanyeshuri, sinibuka ingene vyagenze, ngo nta terrorism yari ikomeye hari. Ngo arabwira uwo Nehemiya, ariko ejo numvise iyo office nayo ndabirimo, je nari umuntu nikundira mwikaye vy'amapolitike, narabikwirikirana nkavyumva, mugabo sinari nkaze. Donc aravuga ati none wewe Nehemiya, nagufashe ndagukuye Gitega, nanze kuri umuhutu mu Rwanda kuzana kubera ukina basket neza. Ivyo barabikora mu Rutovu, amashuri amwe abantu bakunda baragenda bakafishinga, bakaroba umuntu bakamukora ku ishure yahorako, bakamujana kuri iyo shure kubera bamushimye ko afise talent nko gukina umupira, kugira ngo iyo shuri igume ibe ya mbere canke ibe mu mashuri ameze neza. Basketball mu Rutovu barashira imbere cyane n'umukino wa handball, kandi barazana ibikombe. Donc nizo incident je numva nta bintu bikomeye, nta incident y'umusirikare yari ahari ngo akora icyaha ico gihe mu Rutovu. Nta n'abajene kwanza usanga baha mu Rutovu, abasijene benshi usanga abari ku mashure, abandi mu gisirikare. Ahanini baba bari aho, nta bantu b'abajene usanga bari ko bararominga ata kintu bafite bakora. Abandi kumbure baba baragiye inka, ariko nta bajene baba bahari n'inkoni bagenda barakubita abantu muri ico gihe. Donc nta kintu je nibuka ko coba carabaye giteye ubwoba nk'iki twumva umuntu yagiye kwitoza bamufashe, yagiye kuri irune baramufata, yagiye kwitoza umuntu yagiye kwiyamamaza umunyamugambwe baramuhagarika imbonerakure cyangwa musanteri cyangwa mukuru mutuma mwima uruhusha ukoresha kiriya kibuga. Nakayafashwe arafungwa, nta bantu bafungwa ngo bariko bagira amatora, ibintu nk'ivyo. Ndumva ko hari calme et serenity meme mu bice novuga yuko iprona yaganza cyane. Ndadaye aragenda akishongora ata kibazo kimubayeko. Je niho nakuye ijya conclusion. Umuntu yabonye ibindi bitandukanye umbwira mugwaje ibintu nabonye, mugira amahoro.